intege nke z'umutima? woba wifuza kunguka ubwenge? Kaze mu kiganiro gaburira umutima wironkera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Mariko ikigabane c'umunani. Muri iyo minsi hongera kuba ishengero ryinshi, babura ivyo kurya, ahamagara abigishwa arababarira ati, ishengero rinteye akagongwe, kuko wari umunsi ugira gatatu turi kumwe, none ntibagira ico barya. Nobasezera ngo basubire iwabo bashonje, bogwira isari mu nzira, kandi bamwe arabakure. Abigishwa be baramubaza bati, umuntu yokuraho imitsima yo guhaza abantu ko hano ari mu bugaragwa? Arababaza ati, mufise imitsima ingahe? Nabo bati, n'indwi. Abarira ishengero ngo ryicare hasi, yakira ya mitsima indwi, ayishimira Imana, arayimanyagura, ayihereza abigishwa biwe ngo bayibagaburire, bayigaburira ishengero. Kandi bari bafise udufi duke, araduhezagira, avuga ko batubagaburira natwo. Bararya, barahaga, begeranya utumanya tw'imisigazwa twuzura ibiseke indwi. Bari nk'ibihumbi 4, arabasezera. Uwo mwanya atambukira mu bwato, bo n'abigishwa biwe aja hegereye Idalamanuta. Haza abafarisayo batangura kumuhaririza, bamurondera ko ikimenyetso kiva mu ijuru, bamugeza. Aruhutse umutima cane ati, ni igiki gitumye ab'iki gihe barondera ikimenyetso? Nababwira ukuri ab'iki gihe bakazohabwa ikimenyetso. Abasiga hano yongera gutambukira mu bwato, ajabuka hakurya. Kandi bari bibagiye gutekera imitsima, ntayo bari bafise mu bwato atari irobe rimwe. Arabihanikiriza ati, mumenye mwirinde umwambiro w'abafarisayo n'umwambiro wa Herode. Baravugana bati, ntidufise imitsima. Yesu arabimenya, arababaza ati, ni igiki gitumye mwiburanya ngo nta mitsima mufise? Ntimuraruha mubimenya canke mubitaha? Mbega mufise imitima ikomantaye? Amaso ko muyafise ntimuruha mubona? Mufise amatwi ntimwumva, kandi ntimwibuka? Hamwe n'amanyagurira ya mitsima 5 ibihumbi 5, mwegeranije ibiseke bingahe vyuzuye utumanya? Baramwishura bati, ni 12. Kandi hamwe n'amanyagurira ya mitsima 7 ibihumbi 4, mwatororokanije ibiseke bingahe vyuzuye utumanyago? Baramwishura bati, n'indwi. Arababaza ati, ntimuraruha mubitahura? Baraza bashika i Betsayida, bamuzanira impumyi, baramwinginga ngo ayikoreko. Afata iyo mpumyi ukuboko, ayikura mu mihana, acira amate mu maso yayo, ayirambika kw'ibiganza, arayibaza ati, hari ico ubona? Iraramura amaso, iramwishura iti, ndabona abantu kuko mbona ibisa n'ibiti bigendagenda. Yongera kurambika ibiganza ku maso yayo, iritegereza, irakira, yihweza byose neza. Amurungikiwe ati, ntuje no muri iyi mihana. Yesu avanayo n'abigishwa biwe, aja mu mihana y'i Kayisariya mu bwa Filipo. Bari mu nzira, abaza abigishwa biwe ati, abantu bagira ngo ndinde? Baramwishura bati, bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri umwe mu bavugishwa n'Imana. Nawe arababaza ati, ariko mweho mugira ngo ndinde? Petero aramwishura ati, uri Kristo. Arabihanikiriza ngo ntihagire umuntu babwira ivyiwe. Atangura kubigisha ati, umwana w'umuntu akwiye kuzobabazwa uburyo bwinshi, no kuzokwankwa n'abashinga ntahe, abakuru b'abaherezi, abahinga b'ivyanditswe, no kuzokwicwa, maze hashize iminsi 3 akazuka. Avuga iryo jambo ataguhishangiza. Petero aramwihererana, atangura kumwamira. Arahindukira, abona abigishwa biwe, akankamira Petero ati, herera inyuma yanje Satani, kuko ivy'Imana atari vyo babaye, ariko n'ivy'abantu. Ahamagara ishengero bo n'abigishwa biwe, arababwira ati, umuntu niyagomba kunkurikira, niyiyanke yikorera umusaraba wiwe ankurikire,
kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uwuzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje no ku bugingo bw'ubutumwa bwiza azobukiza. Kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ivyo mw'isi vyose abitangiye ubugingo bwiwe kw'iciru? Mbega umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe? Kuko umuntu wese bizotera isoni kunyemera no kwemera amajambo yanje muri iki gihe c'ubusambanyi kandi c'ikinyavyaha, n'umwana w'umuntu bizomutera isoni kumwemera aho azozira afise ubwiza bwa se azananye n'abamarayika bera. Mbega umuntu yorenguka n'ikimbere y'Uhoraho, akunama imbere yiwe ngo akurwe kw'ivyaha vyiwe, naho yotanga ibimazi vy'amatungo yiwe yose, canke ngo atange izahabu vyose vyo kubusa. Ikimazima nikunda tanga umutima umenetse, niryo shikanwa rikwiye umubavu umota neza, umutima ujanjaguwe mana ntizowukengera, kuko amasezerano yari kwabivuga. Mbega umuntu yorenguka n'ikimbere y'Uhoraho, kugira ngo yemererwe wakwiye kuja mw'ijuru, naho yotanga umwana we kucaha kimwe gusa, ibyo mubera ishikanwa rizomushitsayo. Ikimazima nikunda tanga umutima umenetse, niryo shikanwa rikwiye umubavu umota neza, umutima ujanjaguwe mana ntizowukengera. Mariko ikigabane c'icenda. Arababwira ati, ndababwira ukuri, muri aba bahagaze hano harimwo bamwe batazobona urupfu gushitsa aho bazobonera ubwami bw'Imana buzananye n'ubushobozi. Iminsi 6 ishize, Yesu ajana Petero, Yakobo na Yohana abadugana igisozi kirekire ari bonyene, ahinduka ukundi imbere yabo, impuzu ziwe zirakayangana zera derere, kandi nta mumesuzi kw'isi yoshoboye kuzeza atyo. Maze Eliya na Mose barabiyereka bavugana na Yesu. Petero abwira Yesu ati, Mwigisha, bitubereye vyiza ko turi hano, nuko duca uburaro butatu, bumwe bwawe, ubundi bwa Mose, ubundi bwa Eliya. Ntiyarazi ico akwiye kuvuga, kuko bari baguye igihumura. Maze igicu kiraza kibatera igitutu, ijwi riva muri nyagicu riti, nguwo umwana wanje nkunda, nimumwumve. Maze baraba hirya no hino, ntibaba bakigira uwundi babona atari Yesu wenyene ari kumwe nabo. Bariko baramanuka ico gisozi, arabihanikiriza ngo ntihagire umuntu badondera ivyo babonye, umwana w'umuntu atarazuka avuye mu bapfuye. Babika iryo jambo, babazanya ivyo kuzuka mu bapfuye ivyo ari vyo. Baramubaza bati, mbega abahinga b'ivyanditswe ko bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza? Arabishura ati, Eliya abanza kuza koko akaroranya vyose neza, ariko vyanditswe bite ku mwana w'umuntu yuko azobabazwa vyinshi agatiturwa? Ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza, kandi bamugiriye uko bagomba kose nk'uko vyanditswe kuri we. Bariko barashikira abigishwa, babona ishengero ryinshi ribakikije n'abahinga b'ivyanditswe baharira nabo. Uwo mwanya ishengero ryose rimurabutswe riratangara rwose, barirukanga baramusanganira, baramuramutsa. Arababaza ati, mwariko murabahaririza ibiki? Umwe muri iryo shengero aramwishura ati, Mwigisha, nari nakuzaniye umwana wanje yinjiwemwo n'impwemu y'ikiragi. Aho imufatiye hose mutura hasi, akabimba ifuro, akaryegenya amenyo, akagenda arananuka. Ndabarira abigishwa bawe ngo bayirukane, birabananira. Arabishura ati, yemwe abiki gihe mutizera, nzogeza ryari kubana namwe? Nzogeza ryari kubihanganira?
nimumunzanire. baramuzana. Iyo mpwemu imubonye kiramucegeza cane, aratemba, arigaragura, abimba ifuro. Yesu abaza ati, amaze igihe kingana iki bimutera bityo? Aramwishura ko vyahereye mu bwana bwiwe. Kenshi cane imuta mu muriro no mu mazi ngo imwice, ariko namba hari ico woshobora tugirira akagongo dutabare. Yesu aramwishura ati, uvuze uti namba wo bishobora, erega byose bishobokera uwizeye. Se w'uwo mwana acaturika cane ati, ndizeye, mfasha ukutizera kwanje. Yesu abonye abantu bagwirirana biruka, akankamira iyo mpwemu ihumanya ati, yewe mpwemu y'ikiragi kandi y'igipfamatwi, ubwanje ndakubariye muvemwo, ntukamugarukemwo namba. Iratakamba, iramutegeka cane, imuvamwo, amera nk'uwuhwereye, bituma benshi bavuga bati, arahwereye. Yesu amufata ukuboko, aramuvyura, arahagarara. Yinjiye mu nzu, abigishwa be bamubaza biherereye bati, twembega ko vyatunaniye kuyirukana. Arabishura ati, bene irya ntikugwamwo n'ikindi atari ugusenga no kwisonzesha. Bavayo, baca i Galilaya, agomba ko hatogira uwubimenya, kuko yigisha abigishwa biwe ati, umwana w'umuntu azoshigwa mu maboko y'abantu, bazomwica, hashize iminsi 3 bamwisha azozuka. Ariko abayoberwa iryo jambo, batinya kurimubaza. Bashika i Kaperinaumu, yinjiye mu nzu arababaza ati, mwaharira ibiki mu nzira? Barihorera, kuko mu nzira baharira umukuru wabo uwo ari we. Aricara, ahamagara bamwe 12, arababwira ati, umuntu niyagomba kuba uw'imbere, nabe inyuma ya bose, nabe n'umukozi wa bose. Yakira akana, agahagarika hagati yabo, arakarera, arababwira ati, uzokwakira umwe mu twana nk'aka mw'izina ryanje, azoba anyakiriye, kandi uwunyakira si jewe yakira, ariko yakira uwantumye. Yohana aramubwira ati, mwigisha, twabonye umuntu yirukana abadayimoni mu izina ryawe, turamubuza kuko atadukurikira. Yesu aramwishura ati, ntimumubuze, kuko ata muntu azokora igitangaza mu izina ryanje azoshobora guca mvuga nabi. Kuko utari umwansi wacu ari mu ruhande rwacu. Umuntu wese azobaha n'urwato rw'amazi, kuko muri mu izina rya Kristo ndababwira ukuri, ntazobura impera yiwe. Kandi uwuzotsitaza n'umwe muri abo bato banyizera, iciza nuko yohambirwa urusyo ruremereye kw'izosi, agatererwa mu kiyaga. Ukuboko kwawe ni kwagutsitaza, uguca igikonjo, vyokubera vyiza kwinjira mu bugingo ucitse igikonjo, hakuja muri Gehinomu mu muriro utazima, ufise amaboko yompi, aho inyo zabo zidapfa, kandi n'umuriro utazima. N'ikirenge cawe nicagutsitaza, ugice, vyokubera vyiza kwinjira mu bugingo ucitse ikirenge, hakutererwa muri Gehinomu ufise ibirenge vyose, aho inyo zabo zidapfa, kandi n'umuriro utazima. N'ijisho ryawe niryagutsitaza, urinogore, vyokubera vyiza kwinjira mu bwami bw'Imana upfuye ijisho, hakutererwa muri Gehinomu ufise amaso yompi, aho inyo zabo zidapfa, kandi n'umuriro utazima. Kandi umuntu wese azoryoshwa n'umuriro, nk'uko umunyu uryosha. Umunyu ni mwiza, ariko umunyu woshira uburyohe, mwoba mukiwuryohesha iki? Mugire umunyu mu mitima yanyu, kandi mubana amahoro. Mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Gaburira Umutima, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa ubusa ubusa, canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezagire.